umenga ntidushaka Yezu ariko ararira, umenga ntidushaka Yezu ariko arabambwa. Ninde amaze kubona isanamu ya Yezu ariko aratwenga? Ugira ni menshi ku isi, murakunda kuzibona isanamu za Yezu ariko aratwenga. Mugana ko tugomba uwo nyene ora na tugire Kristo, naganze Kristo muri twebwe. Uwo Kristo aganza wibaza ari ubu ni wa wundi yahura na Shetani mu bugarako. Ni wibaza ngo nawe rero ngo Shetani muzohura nyene, kandi izarana n'abuzukuru bayo bose. Yego, none ko ushaka ko Yezu aganza, murigera mubona abagendaniye bajya bakuru bagati mpoze, muhora mubona atari bo batangura guseruka n'aho batarava mu modoka. Muhora mubona ko bakoroka buragarira nyene biyubahirije neza. None natwe tugendanira Yezu, twe natwe tumushingira intahe, turi novuga ni ibisongerezi vyiwe ngaha kw'isi. Ni kubera iki hagize uvuga nabi Ekleziya, hagize uvuga nabi Yezu, hagize uvuga nabi kwemera kwacu, twoherereza ngo kandi nani naho twavugiye? Kubera iki twese tudahagarara nyene mu bukristo bwacu kugira ngo tuvuge tuti aha nibikunda negative? Ega guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami bizukurura ibintu byinshi, bitwigisha byinshi, kugira ngo tube abantu nyene bahagaze mu kwemera, atari ikanganyoni, atari amapankarite gusa yo kwibarabara. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Ubu naho twumvirize umukamati yagire. Nimuhora n'umukama, inkuru nziza ya Yezu Kristu niko twayishikirijwe na Yohani. Baraheza rero bavana Yezu kwa Kayifa, bamujana mu iciro ry'imanza. Hakaba hari mu gaturuturu, ariko bo ntibinjira mu iciro ry'imanza kugira ngo ntibahave bahumana, ngo bihave bibabuza kurya ipasika. Pilato rero arasohoka aja imbere yabo, ababwira ati, uwo muntu mumwagiriza iki? Baramwishyura bati, iyo ataba yari inkozi y'ikibi ntitwari kumukuzanira. Pilato ababwira ati, mujyane mwebwe nyene mumucire urubanza mukurikije itegeko ryanyu. Abayuda baramwishyura bati, ntitwarekuriwe kugira uwo twica, twari kugira ngo ijambo Yesu yavuze hamwe yari yabuye urupfu azopfa riranguke. Pilato rero asubira mu iciro ry'imanza, ahamagara Yesu amubwira ati, uri umwami w'Abayuda? Yesu aramwishyura ati, ibyo uvuze bivuye muri wewe canke ni abandi bakubwiye ibinyerekeye? Pilato yishyura ati, kugira ngo jewe ndi Muyuda, abo musangiye igihugu hamwe n'abaherezankuka bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu asubiza ati, ubwami bwanje ntibuturuka kuri iyi si. Iyo ubwami bwanje buba buturuka kuri iyi si, abarinzi banje baba bandwaniye kugira ngo singwe mu minwe y'Abayuda. Eka noneho ubwami bwanje si bwaha ku isi. Pilato rero amubwira ati, wakabaye rero uri umwami wewe? Yesu yishura ati, ni wowe uvuze ko ndi umwami. Ico nico navukiye kandi nico catumye nza ku isi, kugira ngo shingire intaho ukuri. Uwugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje. Pilato rero amubwira ati, ukuri ni iki? Avuze ayo majambo asubira gusohoka kuraba Abayuda, araheza arababwira ati, ntaco namusanze ko cyo kumwicisha. Dushemeze ijambo ry'Imana.
bavukanye intore z'Imana, kuri uno mugoroba cyane cyane abavuka paruwase yitiriwe Kristo Umwami yo ku Mushasha, dukoranye kugira ngo dutangure kwitegurira uyu munsi mukuru w'umuvunyi wa paruwasi Kristo Umwami. Uyu munsi mukuru rero nk'uko ijambo ry'Imana ryagejeje kubitubwira, tukura mu mizi yawo mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 18 neza na neza ku karongo ka 37. Twagahatije iyindi mirongo itangura duhereye ku karongo ka 28 turanarenza ko dushika ku karongo ka 38. Twumvise Yezu bamuzanye bamukura kwa Kayifa. Munkundire aba bantu babiri, Kayifa na Pilato, turabe abaribo, atari kugira ngo tumenye kahise gusa, ahubwo tumenye yuko burya ukuri kuva kure, ushinze imizi kure kandi guca hagoye. Uyu Kayifa mu ndimi atari ubwacu nko mu Kiespanyol bamwita Jose Ben Caifás, mu Giheburayi bamwita Yosef Bar Kayafa. Mu Kirundi c'iwacu bavuga ko twovuga yuko gisigura Yozefu mwene Kayifa. Yozefu mwene Kayifa. Uwo rero yari umusaseredoti mukuru mu Bayahudi, yari mu mugwi w'abasadusayo. Abo nabo ni bamwe batemera izuka, muze murabiroranya niyo ukuri kwaje kwamuka. Ni bamwe batemera izuka. Uwo Kayifa yabayeho hagati y'intwaro y'umuromani yitwa Augusto n'uwundi yitwa Claude. Abo bari abaromani, yari incabwenge cyane, ariko afadikanije na sebukwe yitwa Ana, mu rurimi rwabo bamwita Anas. Ari mu baciriye ubwo gupfa Yezu w'i Nazareti. Uwo Kayifa na Ana sebukwe bari mu baciriye ubwo gupfa Yezu w'i Nazareti. Ijambo rikomeye tumuzi ko kandi ryabaye rurangiranwa ku isi ni hamwe yavuga ati birakwiye ko umuntu umwe apfa hako hatikira igihugu cyose. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 11 akarongo ka 50. Uyo niwe yategeka yongera hata Yezu ngo yishure kubyo ivyagirije by'ibinyoma byariko biramurega, ngo yavuze ko yosambura urusengero rw'i Yerusalemu agaheza akaruhagarika mu minsi 3. Nico bafatira ko, kandi ni nabyo byamukwegeye kuciga urubanza rwo gupfa. Uwo rero Kayifa yaguma yoherereza kandi ahata Yezu ngo yishure ibyo bamurega. Igicumuro yakoze nk'uko tubibona mu byanditswe byeranda, byabaye ishari n'inzigo. Aha atumwumvise bavuga ngo baraheza rero bavana Yezu kwa Kayifa. Ninde yari yamurungitseyo? Yari yarungitsweyo na sebukwe ariwe Ana, niwe yari yamurungitseyo. Murumva rero ibyo naho umenga si byiza, naho nyene ukuri kwamuka kandi niho gutegerezwa guca. N'abarundi iyo bariko baravuga bati ukuri guca mu ziko ntigushe, nicerekana yuko ukuri guca hakomeye. Pilato nawe ni umuromani, yari umuburamatari agira 5 w'intara y'abaromani yo mu Buyudeha. Hari hagati y'imyaka ya 26 na 36 inyuma ya Yezu Kristo. Uwo Pilato arazwi cyane mwibambwa rya Yezu, nico tumuzi ko yagiye
ku mohe y'abayahudi agaheza agacirwa gupfa Yesu w'i Nazareti. Mu makuru yatohojwe n'akahise Pilato bavuga yuko yari umwicanyi kasisi, yari umwicanyi kasisa kandi agatwaza umukazo n'agasuzuguro. Aho niho ukuri rero gutegerezwa kuca muri ivyo byaranze ba Kayifa baciye Yesu bamucanyemwo, muri ivyo byaranze Pilato Yesu bamucanyemwo. Niho ukuri rero kuzohaguruka kugaheza kukiganza. Ni navyo aheza avuga ati nico canzanye kugira ngo nshigire ntaho ukuri no muri ivyo byose bitameze neza. Ikibazo ca mbere Pilato yabajije abayuda yababaje ati none uwo muntu ko mumunzaniye mumwagiriza iki? Uwo muntu ko mumunzaniye mumwagiriza iki? Iki kibazo umwe wese arashobora kumva ko kibajijwe. Mbega none kanaka kumuhama umwagiriza iki? Aho tudashaka ko atera intambwe umwagiriza iki? Umuhora iki? Mbega none kumubeshera none umuhomupfa iki? Tubwire Kristo. Mvuze ntitubwire Kristo mugaca muvuga mwese ngo naganze Kristo. Nta nuwo kubahuka kuvuga ngo naganze Kristo mu gihe afise umuntu amaze ariko arabeshera, ariko arahama, ariko aragirira nabi, atanwa no mu mazi mbere nta no mwifana, umuntu atamujaho. Kuko nta kuntu Kristo yoganza ahantu hameze nk'uko. Turi muri paruwase no mu kibanza citiriwe Kristo umwami, ategereza kuganza muri twebwe. None uyo muntu mumwagiriza iki? Uyo muntu ntanavuga ngo mbega iyo mana, ntavuga ngo Yezu, ntavuga uyo muntu mumwagiriza iki? Uyo muntu muremera ko ukamenga yabaye akarima Yezu mumwagiriza iki? Dore kabijambo nuko mukunzi mukamba kandi bibwirwa benshi bikumva bene byo. Abayahudi baca batangura ngo yataba yari inkozi y'ikibi ntitwari kumukuzanira. Ariko muri ko murumviriza iyi nyishu batanze mwumva ihuye n'ikibazo babajijwe. Aho kuvuga ico bamwagiriza, aho gutabura tegera yakoze iki yakoze iki, uwo muntu ko mumunzaniye ko mumwagiriza iki? Yataba yari inkozi y'ikibi bitwari kumukuzanira. Ni inkozi y'ikibi muga nta kibi na kimwe bashobora kuvuga yakoze. Ngiki rero ngaho rero aho ibintu aho biyangarira ni inkozi y'ikibi. None ico kibi yakoze ni iki? Aho umuntu ashobora kuvuga kanaka cyangwa ashobora kugira ibi nibi mugabo akakorera ikibi uyu cyangwa uriya udashobora kumubaza. Aha ndabona ko abagore ari bo benshi, abagabo ngira ngo sinzi bagiye. Murazokumviriza nimba bariko bararima, nimba abakobwa muri kuri shantiye muri bukiyede ukazomba tango hewe ngo bega ngo warumvise. Aho rero ucumenya yuko ibinyoma bitangura akayagwa akagomba gatangure kuyaga. Warumvise agatatangura rero batanga umuntu bakamuremerako batamwe kuvuga aho mubagita mbega niba wumvise iki? Ni bande? Ukazomba abantu bose ngo urumva ngo bavuga ngo numva bagenda baravuga bande. Aha rero Pilato abaje uyo muntu mumwagiriza iki? Yataba yari inkozi y'ikibi twari kumukuzanira. Inyishu ni uya n'ikibazo. Nica cerekana rero umuntu abagomba kurema ikinyoma. Nica cerekana rero umuntu abagombera kwimbira ikinogo uwundi amucira imizi kuzimu. Umubajije ashira ukuri ahabona ntageza, acatangura kuvuga ngo bavuga, aca yinyegeza muri aho kuvuga ati ni naka kugira bimenyekane. Pilato yavyumvise ati nawe nyene hayako yahinyuye acavuga ati gendera mwebwe nyene mu mucira urubanza mukurikije itegeko ryayo. Itegeko bararifise, iri tegeko bavuga murarizi. Iri tegeko bavuga sirindi ni Bibiliya, uhereye ku gitabo cy'Amamuko ukagenda kugishika ku gitabo mu bitabo by'abahanuzi bashiramwo n'ivy'amazaburi byose, ukuyemwo ubwuzure bushasha gusa. Bibiliya ukuyemwo ubwuzure bushasha gusa
niryo tegeko rifise n'imitima n'umuzi muri bya bitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya. Iyo bariko baravuga bati dukurikije itegeko ryacu, nimutumvira mbega Musa yabategetse iki, itegeko ryanyu rivuga iki, gende rero mukurikije iryo tegeko ryanyu riba riryo mukoresha mu guca urubanza. Pilato ntiyarazi ibyo ariko aravuga. Pilato wamenga ariko avuga iby'amategeko asanzwe. Mugabo avukanye nagomba ndababwire yuko hajya tugomba umutekano, tugomba amahoro yo ku mutima, tugomba yuko n'ibikomere byinshi byo mu mitima y'abantu bikira. Tugaruke ku itegeko. Itegeko naryo ni ya Bibiliya, ni ya mabwirizwa y'Imana twahabwa, ni rya jambo ry'Imana sirindi. Itegeko ryanyu murikurikije muheze rero mu mucira urubanza. Umviriza n'ubu basubiye kugira kwigo byora uko bidashoboka ngo ntitwarekuriwe kugira uwo twica. None ninde ushaka ko yica? Nimba tutarekuriwe kugira uwo twica, ninde tugomba kubisukako kugira ngo abari wamwica bimugweko? Gende kubera ko muri iryo tegeko kandi handitswe neza kirazira no kwica umuntu. Na Gamariyeli yarabibabwira ati bagenzi murarabe neza abo bari naho mugaba n'itegeko ryacu nitirekurira yuko dukubitisha umuntu tumubeshera tumuvuga uko atari tutarabanza kumwumviriza. Gendere mukurikiza iryo tegeko, genda mukurikiza iyo ngingo kugira ngo muca urutunganye. Barazi neza yuko hamwe barikurikije ntibaza kuronka icyo bamwagiriza, ntibaza kuronka icyo bamuvugako. Ngo ntitwarekuriwe kugira uwo twica. Muca mumva yuko baragomba kumwica mugabo bakoresheje iminwe y'uwundi muntu. Erega hariho umuntu adaseruka mu kibi mugabo akoresheje akanwa k'uwundi muntu, akoresheje telefone y'uwundi muntu kugira ngo atukane, kugira ngo ngire ubunyonyezi, akoresheje ukuboko k'uwundi muntu, cyane agashaka kukuvuga uko utari yitwaje ngo bavuga ngo kandi ari wabivuga. Siko none hariho ushobora kukwagiriza uburozi yitwaje ngo bavuga ngo ega n'umuyahudi mu bandi uko nyene bavuga. Twebwe ntitwarekuriwe kugira uwo twica, muga mu yandi majambo mutwicire wewe. Murumva ko mutwicire wewe. Kangahe ushobora gusanga jewe mfise uruhara ukuboko nasikanyamo amaguru yose mwigirirwa nabi rya kanaka byavuye kuri jewe. Inyanduruko n'intandaro byavuye ku ijambo navuze. Inyanduruko n'intandaro byavuye kuri message nanditse kuri rezo sose. Mugabo nkaca nigira uwejo, jewe si jewe ni banaka. Yo rikaba ijambo nuko mukunzi mukama gende mwebwe nyene mugabo mukurikiza itegeko ryanyu. Mbega urubanza rwose tugire Kristo, mbega urubanza rwose rutegerezwa gushika ku kwica umuntu. Mwumva urubanza rwose ari itegeko kugira rushike ku kwica umuntu. Mbega jewe ibyo mvuze bitegerezwa gukwega kanaka kugira bigirirwe nabi. Mbega jewe ingene nigenza bamfashe mu kinyoma, bamfashe mu kibi, ntegerezwa gukwega kanaka ngo ni banaka, ntegerezwa kuvuga ngo ni naka, kandi aho kwemanga jewe ico nakoze ukamenga ngaha twe ntitwarekuriwe kugira uwo twica, muga twashaka ubifitiye uruhusha amutwicire. Aho hari muri irya misi ya Pilato n'abayahudi. Kura rirya jambo ry'Imana duhejeje gusoma muri irya misi turizane muri ino misi yacu. Abayuda bangana iki? Abayuda bangana iki? Abadakurikiza itegeko ry'Imana mu migenderanire, mu mvugo, mu ngendo bangana iki? Mu mibani wacu tungana iki? Arabaretse basi hingahindukirire Yezu, ngahindukirire Yezu amubwira ati none wewe wakoze iki? Wakoze iki? Yabanje kubaza wowe none uri umwami w'abayuda? Kwari kugira yumve ingene yishura, karasanguze yuko muri ico gihe umwami yari umwe, yari Sezari nta wundi. Uri umwami w'abayuda ko kuvuga ati rega none nkaho uvuga ko ndi umwami w'abayuda, ibyo
uvuze wewe bikuvuye mu kanwa, ubikuye muri wewe canke n'abandi bakubwiye ibinyerekeye. Aka kantu karakomeye cyane bavukanye. Turi mu kibanza no mw'iparuwasi yitiriwe Kristo Umwami. Mbega ijambo Kristo Umwami twoba turivuga rivuye muri twebwe, rivuye ku mutima, cyangwa nuko twumva abandi barivuga, cyangwa nuko twavutse dusanga iki kibanza n'iyi paruwasi yitiriwe Kristo Umwami tutazi ngene byatanguye. Mbega iyo ngiye kuninahaza, iyo ngiye gutazira Imana, amajambo mvuga yoba ava ku mutima cyangwa nuko noba numva abandi babivuga? Kuko hari aho ushobora gusanga turi banjanye n'abazi bandi iyo bwana, abakokezi mu byo gusenga. Abakokezi, murabona abakokezi baguma bakokera gusa, naho bahindura umurisho we waguma kokera agira namenya ko bahindura. Mbega ibyo uvuze nibivuye muri wewe cyangwa nibyo wumva abandi bavuga? Ingorane aho ibera mu bukirisu bwacu bagenzi, nuko tuguma tujana twumviriza ibyo bavuga canke tugira gute kugira ngo twemange dusohore ibimwe nyene bitugize biva muri karamudagomba ka muntu, ugasanga ntituri convaincre, ugasanga ntituriko turashikwa ko neza ngo twinjirwe neza no mu misokoro iryo jambo rya Yezu, ubwo bwami bwa Yezu twama duhimbaza buri mwaka uko bavuze bati tugire Kristo. Mu kuvuga ngo naganze Kristo, twese nta n'umenya ko yabivuze, nta n'umenya ko yagize gute, ubwo ndemera. Mu kuvuga ngo Kristo naganze Kristo, ubwo biva muri jewe cyane nuko numva umenga kabaye akamenyero, icitabirizo gisanzwe. Ni ukuvuga slogan, ni ukuvuga icivugo. Turazi neza yuko bavuga ati tugire Kristo. Ubu n'umwana n'umuporoti n'umukiri wa nzenze n'umuyisilamu avuga ngo tugire Kristo, bose naganze Kristo. Siko none naganze Kristo, none mvuze naganze Kristo, ubwo nyene ndabivuga kubera bivuye muri jewe cyangwa no kubera numva abandi babivuga, cyangwa no kubera namigize akamenyero ko nzi yuko bama bishura bati naganze Kristo, mugabo ico bita kuganza mu mutima wanje hakirimo agasorobo, hakirimo kutagenda neza. Ibyo uvuze ubikuye muri wewe cyane n'abandi bakubwiye ibinyerekeye. Nagomba ndabasabe nitwahimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, cyane iyo bariko baravuga ati tugire Kristo, tukaja twishura ngo naganze Kristo, tumenye ico tuvuga. Kaba kanure kakanuvote kuno mwaka, akanuvote akabirya kuno mwaka mu guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Kazobaka tugire Kristo. Ubu ndibaza yuko kugeza ubu mu kuvuga ngo naganze Kristo kaba kabanje kukudogomba, atari gupfa kuvuga gusa bivuye muri wewe, bivuye ku mutima, bivuye muri kami kawe, atari kubera wumva gusa abandi babivuga. Ibyo rikabijyana nuko mukuzi mukama, ubwo mukuza ngaha byavuye ku mutima, cyangwa nukubera nabonye agatangazo, nukubera nabonye kafishaje, nukubera numvise hari agasonga gusa mfise. Ubwiye aba ntayifise agasonga nari kuza ngaha. Aha hari abaje kugira ngo Yezu akora ibitangaza, mugabo ntabe Yezu w'umumagicien. Murabyumva? Ubwami bwa Yezu ce n'est pas la magie, si ubuntu bw'ubungetengete Yezu agira. Urumva kumwe gwagwaruka gwo mu gihe cyo babo ngo kora igitangaro rero tukwemere, ukamenga adakoze igitangaro mu maso yabo, acareka kuba Imana cyangwa acareka kuba Kristo. Ni ukuvuga ingene Yezu akora, ubwo bwami bwiwe ingene bwigaragaza si nka kurya akwa electricité, amatara ukoze ko rica rizima, ukoze ko rica ryaka, si nka kurya kwa informatique. Urumva ugize commande nubwo nyene n'akanya kahaca. Kwa Yezu suko Yezu yishurira hashakiye, yishurira uko agomba, kandi yishura isaha yiwe ntigera icegwa, ariko nitumenya igigerera. Nuko ubwami bwa Yezu rero, ubwami bwa Yezu Pilato yaciye amubaza, yamaze kuva ko Yezu amubwiye ati ereka jewe nico navukiye, ariko ubwami bwanje si bwa kwisi. Ukiyabwara ubwa kwisi mba
bwiye umukuru wa etat major kugira ngo acangika amablende n'amamisire n'amagrenade atikiza abansi banje abo bayuda. Ariko sivyo byanzanye ubwami bwanje si bwa kwisi. Pilato yaragize akoba mu bisanzwe, yaragize akoba kuko yarazi yuko Cesar ari we wa mbere, abo abaguverineri biwe ari bo bakurikira, mugari umvise ko ari wundi mwami kandi afise n'ingaboga. Ntawuzi ko atavuga ati mbe nk'ubu yozirekura, nk'ubu yovuga ati he zigata zituzimanganya. Muga Yezu aramutarankiriza ati tekana, ibyo sivyo byanzanye, ubwami bwanjye si bwa kwisi. Ko kongera kuti none bwa bundi none ga wakabaye uri umwami tukaguma tuyayata ngaha, kuko mu gihe ciwe bavuze umwami ubwo nyene wumva ingabo kandi zikomeye. Bavuze umwami ajana n'ingabo, kumbure yavuga ati kandi nkaho wosanga ngaho mu micungararo ingabo ziwe yavuga ati hezo duhereza ngaha nyene titubwiza ukuri, wakabaye uri umwami. Yezu yaje kugira ngo yerekane ubwami nyabwo. Yezu yabivuze ati jewe ndi umwami nyene. Yezu nico yavukiye, nico cyamutumye aza ku isi. Mugabo rero atari nk'uko kw'ababisi, mugabo kugira ngo ashingire intahe ukuri, yerekane ubwami nyabwo. Kugira ngo Yezu aze ari umwami, yaje nk'uje gukosora kurya abarimyi muri ngaha muhora mushirishwagara mw'isi, kugira ngo ikosore kandi ivure umururazi w'isi. Yezu nawe ubwami bwiwe bwaje nk'inyishu, nk'umuti, kugira ngo ashobore guhindura umururazi w'ubwami bwo ku isi bwari buhasanzwe. Kuko abami b'isi murabona yuko n'abantu nyene bimomontora, bagendera hasi kukubura hejuru, garde hirya no hino, iperereza hirya no hino, nuko mbere rimwe na rimwe ukamenga no gutekana ntibanatekanye badafise babacungereye. Muga Yezu suko kuko ibyo kugira ingabo zitikiza abantu nk'uko abenshi bavyimbira sico cyamuzanye. Ubwami bwa Yezu buza mu bwitonzi, ubwami bwa Yezu buza mu bugwaneza, ubwami bwa Yezu buza mu guca bugufi. Ingene yaje murabizi, ukwigira umuntu kwiwe, ukwigira umuntu kwa jambo. Hasigaye ukwezi kumwe tukabizirikana mu munsi mukuru n'indi minsi mikuru ikurikira Noel, aho tubona ko Yezu ari umwami w'abami azaca bugufi akemera byose, n'inda yarinze kandi ubworo avukiramwo ntibumutera kumaramara namba, arabwakira. Ariko icyo akora cyose akagikora kugira ngo aduhe natwe akarorero. Uwo Yezu rero ari umwami akemera guhamwa ataranavuka. Nuko uwo Yezu aza ari umwami akemera kuza akashikira ahantu batanamushaka, batamunwa no mu mazi, kugeza no ku isaha ya nyuma agomba avuke, bavuga bati nta kibanza uhafise ngaha, gende hariya mu ishyamba, gende hariya mu gahinga. Amashambere yaheze. Umuntu mukuru ahagiye ari muri maison de passage apfuma yifata wenyene, n'abandi bose bagaca bagenda toka kure hariya. Mugabo Yezu we waje niwe babwira ati wowe ahubwo toka kure, naho uri umwami ntidugukeneye, amashambere yaheze. Kandi majambo nta kibanza ufise ngaha. Niko byagendeye Bikira Mariya igihe yagomba yibaruka mu nzu y'abashitsi, nta kibanza hasanze. Nico gituma Yohana ariko aravyandika mu nkuru nziza yiwe, ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku 8, avuga ati yaje mu biwe, abiwe ntibamwakira. Mu guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo mwami no mwaka rero kaba n'akaryo ko guha ikaze Yezu, ko kumuha ikibanza akwiriye iwacu. Yezu ni umwami atashatse kuza yishira hejuru, ni wa wundi aho kwakirwa n'abo bantu b'abasenzi nk'abakarismatike muri aha, urya ibishegu n'ibitandero nibyo byamwakiriye. Abapagani b'abamajusi bo mu buseruko nibo bamwakiriye. Yezu ubwo bwami bwiwe bwibonekeza
novuga ni aho kuvuka yambaye ibyoroshe bamwambika ibyoroshe avukana imbuto mu kiganza ahubwo nta n'agashambara baronka bamutererako n'akabaza kumwambika saki wiwe n'akabungere bahora biseguza hariya mu ntuzera bamworose udushambara si ukuvuga yuko Bikira Mariya yari yabuze uturanje n'ikigoma kimeze neza ubona sinzi cera ngira ngo ko yari umuhungu c'amabara yera oya mugabo udushambara mugabo raba twege nyine twigenza nabigere twigenza ubwishime mu nyambaro nuko ubwishime mu ngo mwe ushobora gusanga binatandukanije umugabo n'umugore ntarose impuzi gigi utanga muri cya gitenge inyuma wambwawe utanga muri cya gitenge naramuronse me muga Yezu wewe yorose udushambara ubwo nibwo bwami rero tugire Kristo naganze Kristo rero no muri ubwo bworo nyene muri twebwe mu kuvuga ngo naganze Kristo biva muri mwege cyangwa nuko mwumvise abandi babivuga naganze Kristo no muri iyo nyifato yiwe nyene aganze mu mitima yacu raba inyifato tugira n'ibirato tugura abagore nimwe muri benshi utaguze kamumenga na gasentiya nyene akarato bita gasentiya murakabona arakarato bita gasentiya kagenda karagira ngo do agasentiya n'agasigo murakazi agasentiya ni ubwoko bw'ubusigo ubudayimoni bahora butera muri lise y'Ibuhiga muri dortoir y'abakobwa bagiye kuryama bakaza bumva akantu kaba ngo do bibaza ngo ni encadreze bagira baramurika bagasanga siwe basubiye kuryama bakumva karasubira bakumva umwana umwe atangwe kumva arakomye induru ayitereye ku munwa bose muga bakije amatara bakaburana kugeza aho rero bakise uko nyene nitwasohoka ajya hanze muraza kumbwira igituma bakise agasenti abizeyo kijya gihe muri ngaha murabibona igituma bakise rero ugasanga ako karagaciyemwo nuko ubwishime mu ntambuko ukagenda umenga araje nuko muga Yezu wewe wohonyera ko karengana Kristo umwami rero aganza mu mitima yacu yategetse kuganza muri iyo nyifato nuko ubwo bwami bwa Yezu turiko turahimbaza ni wa Yezu aho kwakirizwa impundu yakirizwa induru bakabanza bakanamuhiga kugira bamwice kakira kayoya muribuka Herode uwo Yezu ahunga akiri umwana akiri uruyoya nuwo turiko turahimbaza umunsi mukuru wa Kristo umwami hajya nico duhimbaza uwo Yezu aza no kuvuga atanguye kuvuga bagatatanga wehe ngako gahungu ka Yozefu na Mariya ubwo bwenye wabukuye ntiwavutse tubona nitwakina agapira mu nkungu twese turi kumwe none ivyo uriko uratubwira ngaho wabikuye gira ibitangaro ngaho nk'ivyo wagize hariya natwe tuheze tukwemera uwo Yezu ni wa Yezu Yezu aganza mu mutima wacu ubwo bwami bwiwe buganza mu mutima wacu ni wa Yezu w'indero kuva akiri muto ku myaka 12 ni wa Yezu akunda gusenga akazimirira mu isengero abagore muri ngaho kenshi na kenshi hari abagabo bakunda gutaha batevye siko none abagabo barakunda gutaha batevye mu rugo ukarindira akabatevya gufungura akabatevya kuja kuryama bakabasha ubwo ninde yiyumvira yuko aho hantu yoba ariho bari mu isengero saa 3 saa 4 z'ijoro saa 5 ninde mu bagore muri ngaha yo kwiyumvira yuko umugabo wiwe ahantu hambere yoza kumuraba aho bamwisengero ariko Yezu wewe yazimirira mu isengero niyo bamusanze siku kabare oya siku kabare siku irigara wapi mu isengero Kristo naganze mu mitima yacu no mu gukunda gusenga nyene ubwo bwami bwa Yezu buca duhimbaza rero ubwo bwami bwa Yezu bwitiriwe paruwase yacu n'iki kibanza turimo ni Yezu wa wundi
atashobora gukora igikorwa na kimwe, adatangura kwigisha atabanje guca muri Yorodani ngo ahabwe ibatisimu, atabanje kwishira kuri wa murongo yigire umwe muri twebwe abatonda umurongo muri Yorodani bafise ibicumuro ariko batagira na kimwe, akagenda. Uwo Yezu ubwo bwami bwiwe tugomba ko buganza mu mutima wacu, ni bwa bwami butuma duhimbara Imana isubira kugaruka kuvuga iti uyu ni umwana wanje nkunda cyane, rero nimumwumve, uyu ni umwana wanje nkunda cyane. Uno mwana mu guhimbaza Kristo umwana bagaruke kuvuga bati nakarandyohera, nakarandyohera, apana abango ngo ruranze ruranshisha umenga nukashi, oya arandyohera. Erega hajya abantu batanguye kuza baravuga gutyo, erega n'akandi kajwi ka data avugira muri rya juru ryiyugurura muri Yorodani abwira umwana wiwe, uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nasanze ibinezereza byose. Ntubinyanduruka rero yuko abantu bacika ibikashi kubera wewe nuzo uhimbaje Kristo umwami neza. Ubwo bwami bwa Yesu turiko turahimbaza ni bwa bwami budufasha, buduha inguvu. Uwo Kristo aganza muri twebwe dusha tuharonkera inguvu zo guhangana n'amageragezwa ya Shetani. Yesu yageragejwe mu bugaragwa iminsi 40 yose n'amajoro 40. Niwe rero tuza kwa ganzi wacu. Twebwe dushaka Yesu, urabona? Twe dushaka Yesu wakanyamuneza, twe dushaka Yesu twenga twenga. Umenga dushaka Yesu ari kararira, umenga dushaka Yesu ari karabambwa. Nindamaze kubona isanamu ya Yesu ari karatwenga, ugira ni menshi kwisi, murakunda kuzibona isanamu za Yesu ari karatwenga. Mugambira ko tugomba wonyene ora natuvuze tugire Kristo, naganze Kristo muri twebwe. Uwo Kristo aganza wibaza ari ubu ni wa wundi yahura na Shetani mu bugaragwa. Ni wibaze ngo nawe rero ngo Shetani muzohura nyene, kandi izarana n'abuzukurubuza bayo bose. Yego none kushaka ko Yesu aganza, erega hajya Shetani nayo yamigendera kukuza hariho hose, ahariho hose. N'uwo wasanga nk'ubu hajya ibukurindiriye hajya ku muryango, nizeye ko ngahatayaje nawe, oya ntiyobyubahuka. Nibyo twahereyeko, n'uwo bayaje yizanye ituma ikimugaragaza ngaha nyene yikubite hasi, nibaza ko yayisize hariya ku muryango, kandi tuza gusanga ibyo tuza gukura ngaha iraza kudutinya. Uwo Yesu rero nuwo aduha inguvu mu magerageza. Kristo aganze nuwo aza kwemera yuko aza kuba ari kumwe nanje mu bihe bidasanzwe, mu bihe bigoye. Ubwo bwami bwa Yesu rero bavukanyi nubwo budufasha kumwumva no kumwumviriza. Yesu n'umwami, Yesu n'umwami akwiye icubahiro, akwiye icubahiro. Nta mwami n'umwe adakwiye icubahiro. Les honneurs, ukumwumvira, ukumwishushanyako, ukumwigana, ibyo nivyo biranga umwami. Burya umwami nuwo atanga amategeko bakayakurikiza. Hari uzovuga ngo uwo mwami ntiyaduhaye amategeko tugenderako, yarayaduhaye none turayakurikiza. Igihe cyose ntaba nkurikije itegeko ry'Imana mba nihakanye ko Yesu ari umwami. Kuko umutware amaze gutanga itegeko akagira gutumira inama ntagire uyitaba, umukuru w'umuhari akagira gutuma ko abanyamuhari ntagire n'umwaza, mu yandi majambo baba bariko baramwiyamiriza mu kinyempore. Kangahe none nama niyamirije Yesu ngo ntazi wanje, ngo ntaganze mu mutima wanje. Uwo mwami ikibanza ategereza kugira iwacu, ategereza kugira icibare iwacu, kuko uwo mwami aza kuganza muri twebwe. Turadufatira kuri bwa bwami rero bwa kera. Umwami kera aho ariho hose yaba hafise domaine, cyo bita domaine royale mu gifaransa, icibare cy'umwami. Aho mu bumanuko, mu buseruko, hagati hose akaba hateye ibigabiro vyiwe. None jewe noba ndi cibare cy'umwami. Uwo mwami Yesu bavuze ngo ngo tugire Kristo nkacamo ngo naganze. Nimba ganza rero hariho
mu mutima wanje wacitse icibare ciwe canke hari uwundi bahasangiye. Murazi yuko umwami agiye kugendera icibare ciwe baranahategura bakagira gute, navyo duhimbaza mu bushikiro. Ubushikiro nico gisigura ubushikiro bw'umwami, ahantu umwami yashikira aje kugendura icibare ciwe, niho bita mu bushikiro. Ko buca reka ndanagakikeho ko buca dutangura igihe c'ubushikiro, umwe wese rero aze abe ubushikiro bw'umwami Yezu, aze atsimbataremwa abe icibare ciwe. Umwami nimba Yezu ari umwami, uwo bazinanye nta bwoba. Murazi yuko ibunyokorome uhashikanwa nande? Uhashikanwa na nyoko. Nukuvuga yuko uwutonye ibukuru ucumenga nta numwe yomukorako. None ni kubera iki nimba ntonye kuri uwo mwami, nimba ntonye kwa Yezu, kubera iki hagera igihe kimwe kimukamenga nani jewe uwo Yezu ntacyo ashoboye muri jewe? Ni kubera iki? Ni ukuvuga yuko nimba ari umwami, uwo bazinanye nta bwoba. None rero nagomba twibukanye yuko Yezu ubwo bwami bwiwe buteza kuganza nimba tuzinanye koko. Mugabo ndibaza sinkekereza ko tuzinanye, turazinanye. Turinda turi ababanyi, abavuka paruwase yitiriwe Kristo umwami, twoba tutazinanye? Aho twoba tumuhema, twoba turi abaroberi mu bundi buryo. Aho uwuzinanye n'umuntu mukuru umenga n'abandi bose ashaka kubereka ko bazinanye. None twerekana gute ko tuzinanye na Yezu, haba mu byiza, haba mu bisosa canke mu birura? Yezu n'umwami, uwumuvuze nabi nimba ari umwami, uwumuvuze nabi canke uwutukishije izina ryiwe arahanwa. Ubwo nimba Yezu ari umwami, turiyubara canke tukaza turabanga amatwi kugira ngo uwo muntu wese atukishe izina ry'uwo mwami tumwiyamirize, tumukebure, tumuhanure. Erega twese twategereza kuba abakora mu iperereza rya Yezu, siko none? Kuva ugihawe batisimu, kuva ukomezwe muri mutima mweranda, ukaronka intani y'ukwemera, ubwo nyene uba winjiye mu bakora mu iperereza rya Yezu. Hamwe turumviriza uti uyu muntu ariko avuga gute umwami wanje, uyu muntu ariko ashaka kugumura abayoboke b'uwo mwami wanje gute? Nuko aha nca ndaba ivyirwa biraba mu mibano rukirisu, ivyirwa birabaho dukorera ubutumwa, ivyirwa biraba hirya no hino, kandi tuvyumva. Mugabo twe umuntu agaca yihorera, nta guhandwa ku rurimi, ikirenge kiriho. Kandi uzi yuko ukora mu iperereza rya Yezu, umuntu akagira amarorerwa hariya yakorera ubutumwa. Twaja mu nama y'umubano, twe nta numwe abigarukako. Aho no kuvuga ati mbega none wewe ko ukora mu iperereza rya Yezu, wewe kuri umuyoboke w'uwo mwami, tubwire neza hariya wakoze ibiki? Ruriya kiriya giturire twumva wariye, sigura ngaha. Aha nubona yuko utugira gute, udutesha urubwa. Nuko none rero uwo mwami turategerezwa kumugwanira, turategerezwa kumuhagararira. Niho tuzoba turiko turahimbaza neza umunsi mukuru wiwe wa Kristo umwami. Uwo bazinanye n'uwo mwami muze muragereranya n'ubwami bw'aha kw'isi. Uwuziranye n'umuntu mukuru, uwuziranye n'umuntu ahambaye, usanga ariyubaha. Nk'abakirisi umwe nimwiyubahe mu bukirisi bwanyu, ntimwishime gusa, mwiyubahe. Ariyubaha akabihimbarirwa atakumaramara. Hari umuntu ushobora gusanga ashitse ahantu ateza gushingira intahe Yesu Kristo akamaramara, agatinya kubivuga, agashacoba n'akazi kawe. Murigera mubona abagendaniye bajya bakuru bagati mpoze, muhora mubona atari bo batangura guseruka n'aho batarava mu modoka. Muhora mubona ko bakoroka buragarira nyene biyubahirije neza. None natwe tugendanira Yezu,
twe natwe tumushingira intahe turi novuga ni ibisongerezi vyiwe ngaha kw'isi. Ni kubera iki hagize uvuga nabi ekleziya, hagize uvuga nabi Yesu, hagize uvuga nabi kwemera kwacu twoherereza ngo kandi nani naho twavugiye? Kubera iki twese tudahagarara nyene mu bukristo bwacu kugira ngo tuvuge tuti aha nibikunda negative? Ega guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami bizukurura ibintu byinshi, bitwigisha byinshi kugira ngo tube abantu nyene bahagaze mu kwemera, atari ikanganyoni, atari amapankarite gusa yo kwibarabara. Yezu nico yavukiye, Yezu nico cyatumye aza ku isi, kubera ari umwami kuganza byose na hose. Nico yavukiye, Yezu yavukiye kuganza. Ntushobora kuvuga yuko ataganza hama gume vuga ko ari umwami. Ntushobora kuvuga yuko rimwe na rimwe akaganza uri mu isengero mugabo wagira urashika muhira mu nzu bitanguye kuvuga ngo zwi hariya mw'idare muri plafo, ugaca utangura gusha congoya ahanaganza ahari hacaganza umupfumu kubera bitanguye kuzwiragira. Aganza imisi yose kandi aganza byose na hose. Ntushobora kuvuga yuko Yesu ari umwami mu gihe wewe ucumva yuko hari akantu agafuruka na gatoyi k'ubuzima bwawe uguma uvuga yuko umenga byarananiranye ntibikunda. Iyi misi 3 rero nakagohenda bakuniye, iyi misi 3 niyo kubohoka, iyi misi 3 niyo gukira. Mugabo kugira ukire nuko uba wemera ko Yesu ari umwami ashobora kugukiza. Erega harimo na conviction, hariho nuko kwemera. Muribuka wa wundi abwiye Yesu mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe giza, yamubaza none uremera ko ashobora kugukiza? Uremera ko ndabishoboye? Nuko utemera kazi yako nta kivamo. Yesu rero nico yavukiye kuganza byose na hose. Mu yandi majambo muca mwumva yuko za nguvu zose, bwa bw'imontore bwose, bwa bwishime bwose bijojote, byose bijojotere hasi, sisubire kuvyumva. Kuko nimba Yesu ari waganza, ubwo nyene ntaniyegura wese mwumva ko ataco maze urumva niwe angenza uko ashaka. Muramaze kubona agapira mu kibuga, duteza kuba nk'agapira ka Yesu atera iyo ashaka, ashatse atera hariya, ashatse agatera hariya, kandi iyo umupira bawuteye ntiwanka kujayo. Eka abakunzi ba Real muriho na Barcelona ndazi yuko ari byo mugize ntuzeye, sinzi ko uwo harura abakunzi ba Real n'abakunzi b'Irozari muri muno Burundi bwacu mukama mani si bintu. Nukuvuga rero wowe utegetse kumera nk'agapira Yesu atera iyo ashaka. Bariko mvuga abakunzi ba Real mugiye kurorera, mumbwire na rimwe umupira ugira resistance ukanka kuje bawuteye. Oya, iyo utumbereje ukuguru niko kuba gutumbereje nabi, ukikamye cyane kugize gute aho ugacukata. Mugabo rero dutegereza kugamburukira uwo mwami nka kujya umupira ugamburukira mu kibuga. Tutibagiye yuko umukinnyi ashobora gutera umupira mugabo umuyaga nawo ukagira gute? Birashika ya miyaga iri birahuhuta ngaho nayo nyene, mugabo ni wa mukinnyi nyene, ni wa mukinnyi acaja kuwutora. Nuko uwo mupira wowe utegeza kwemera yuko awutora ntucugumaye. Yesu rero nico cyabutumye aza ku isi, yavuye mu ijuru. Muribuka igisabisho cya ndemeye abagize amahirwe mu biheze yo kuzirikana kuri sanctuary, twarakizirikanye neza. Yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize. Aha nta kindi canzanye. Aha ubwo bwami bwa Yesu bwigaragaza mu rukiza, mu kudukiza. Nta kindi cyamuzanye, nta yindi nka aragiye atari twebwe, nta wundi mwana ariza atari twebwe, nta wundi mwana yoza atari twebwe. Nta kindi cyamuzanye atari kugira ngo adukize. None ni kubera iki nk'ubusanga hariyo abantu barwaye ibintu by'ibigirigiri n'ibifatara bitagira umutwe w'amaguru bagumye muhira aho kuza ngaha
kandi bazi yuko Yesu atakiri cyamuzanye atari twebwe. Ugasanga nuko jewe ndafise ishida mu buzima, aho kugenda nkarambarara imbere ya Yesu, mugabo ugasanga ndiko nkoresha ya mibyiro na ya minyota nakuye mu iziko ry'umupfumu, nuko ugasanga nta kindi cyamuzaniye Yesu. Aha mu bisanzwe twari twambaye ikirezi nuko tutazi ko cera, nta kindi cyamuzanye atari twebwe. yavuye mu ijuru kugira ngo adukize ubwo bwami bwiwe. Rero mu yindi majambo ikirango cy'ubwo bwami nurukiza Yesu yatuzaniye. Yesu nico yavukiye, nico cyamutumira ku isi. Twiyegurire rero mu biganza byiwe ataco twisigarije. Kwiyegurira Yesu wese bisigura kumva yuko utamubangikanije, kumva yuko atakindi kimuruta mu buzima bwawe, kumva yuko ubwishime bwose bwaheze, kumva yuko eka ataco wo kwishoboza mutari kumwe. Iryo rikaba ijambo nuko mukunzi w'umukama kugira ngo yaje kugira ngo ashingire intahe ukuri. Ejo tuzobizirikana, bazogira amahirwe yo kugaruka. Nibaza yuko Yesu azobidushoboza, tuzokizirikana ingene ukuri kutugira abidegenza. Ukuri rero kuva kure, ukuri kuva kure. Mwumvise kuva mu ntango mu ijambo ry'Imana ingene Yesu kugira ashike kuri rya jambo ryo kugaragaza icari ko yaje kugira ashingire intahe ukuri, yabanje guca kwa Kayifa. Barakubagura, bararekura. Aragenda kwa Pilato, barakubagura, bararekura. Hama nawe rero ugacuvuga yuko utegerezwa kuguma mu bintu gusa bisayangana, mu bintu gusa bisosa, ukamenga ebimeze nk'umuraga nyina ndushaka no kubibona impande yawe. Mwumvise uko kuri yo kwavuye, mwumvise uko kuri yo kwaciye. Kwezi ni wavuga ati jewe ndi nzira, ukuri n'ubuzima. Uko kuri wewe uri mukuri, wewe ushaka gushingira ntawe ukuri, uzobabara, uzomererwa nabi, bazoguhura, bazogutoteza. Umwe wese niyiyumvire akanya gatoyi ryari amaze gushavura, bakamushavuza agahakwa no guturika kubera ivyo yavuze, kandi yavuga byo. Mu bisanzwe umuntu avuga ukuri ucumengo twebwe atubereye agasorobo, atubereye intambamyi, twe tugendera mu kinyoma. Tugendera mu kinyoma. Kwa Kayifa bazogucana ni hehe? Kwa Pilato bazogucana ni hehe? Naho hose uzogira ibibazo kubera ijambo ry'Imana uri kurashingira intahe. Naho hose uzogira ibibazo kubera ushaka guserura ibyari byaranyegejwe by'ibinyoma. Nuko uko kuri kuva kure kandi hagoye, ukuri kudusaba kudashachora. Aha Yesu jewe ndamutangarira, iyaba nk'umwe muri twebwe bamagara make, bantantege, bantambukangwa, umengo twari guca twivuga ati nkaho iyo yihorera ntiyari kubaramaza na kabiri. Iyo yihorera ntiyari kubaramaza na kabiri. Mugabo Yesu murabona ko adashacoba. Pilato amaje none wowe rero umwami, turazi ko hariho umwami umwe Cesar, nawe rero umwami. Mu yandi majambo agomba declare coup d'etat. Urumva, agomba declare coup d'etat. None amaze kuvuga ko hariho uwundi mwami kandi hari usanzwe hari. Mu yandi majambo urumva ni coup d'etat kandi ntabihakana. Ishire mu kibanza ca Yesu nko muri kino gihe cy'intwaro za demokarasi, ngira ngo sinzi bomutoza akayiko wogira. Mugabo Yesu wewe avuga ati aha nta bya mama ngaha, nta byiginyo, je ndi umwami, nico navukiye, nico tanzanye ku isi kugira ashingire ntawe kuri. Ukuvuga iki? Uko kuri ashingire ntahe yarinze ava mu ijuru kubera iki? Yarinze atakwemera yose kubera iki? Ni kubera kuri andanje. Ni kubera uko kuri kwarabuze abagushingira intahe, kwarabuze abakuvuga, bose bagendera mu kinyoma. None rero nico camuzanye. Ejo tuzobona yuko dutegereza kumoma amaguru mu nyuma kugira ngo ushingire ntawe uko kuri natwe, uko kuri nako gushobore kutugira abidegembya.
aha benshi usanga bari mu migozi, bari mu mvuto y'ikinyoma n'izindi ngeso mbi. Mu kurangiza rero, mu kurangiza ubu bwami bwa Yezu turategereza kubwihweza neza, tukabona Yezu ubwami bwiwe aho bushingiye. Nimba Yezu ari umwami, nemera yuko aganza iwanje, ntegerezwa kuba umuyoboke wiwe. Ico ni ca mbere. Icya kabiri, twimike Yezu mu buzima bwacu, twimike Yezu mu buzima bwacu. Nta mwami twebwe turavuga ngo ni umwami atigeze yimikwa, atigeze yimikwa, kuko turashobora kubivugira muri rusangi. Attention, ubu n'umutego dushobora kugwamwo, kandi niwo twama twaguyemwo. Murabona ngaho ingere tungana amajana n'amajana. Nagiye mu nyigisho zo kubohoka, nagiye mu nyigisho zo kubohoka. None wabohotse by'ukuri? Erega aho twibaza yuko kubohoka ari uko twumva yuko tubona kanaka biriko biramududagura hasi kwisima, ariko arakoma induru. Oya, kubohoka si ngombwa ubohoke gutyo. Oya, urashobora kubohoka mu kinyempore, mu gacerere. Twemere Yesu tumwimike mu mitima yacu, atubohore, kuko twese turaboshwe. Uwovuga yuko atakintu kimuboshe ngaha ntaze gusohoka ntamwiregesheje, Yesu amugirira ikigongwe. Uwovuga yuko atakintu kimuboshe ngaha nta numwe ataboshwe. Iyi minsi itatu rero ni akaryo keza duhawe. Paruwasi mushasha yarakoze, yadutunganirije akaryo keza nk'aka kugira ngo twumve yuko tubohotse, twumve yuko tubohotse. Ibyo tugira ngaha bidusigemo akantu. Tumwimike Yezu mu mitima yacu, kuko ubwo bwinshi twaba twinyegezamwo turi amajana n'amajana. Nuko none byashitse neza mu mutima waje, ibyo uvuze bipfuye muri wewe nyene neza, canke nivyo wumva abandi bavuga. Ibyo bintu byo kubohoka biriko biza biva muri wewe nyene neza, birinjira none ngaha. Mwumva byinjira mwebwe ibyo bintu byo kubohoka, kuko nk'ubu nimba ari paruwase yose uwabohotse nawe acabohora mugenzi we, hoca haba akandi kibeto k'ijuru kugurutse muri paruwase mushasha. Akibeto murakumva kariko? Akandi kibeto k'ijuru kugurutse muri mushasha. Bica bibonekera hariya nitwashika mu ngo, nitwashika mu rupangu, nitwashika ku kazi, nitwashika mu mibano y'abihebeye Imana. Nuko mu kubana nk'abavukanyi, aho niho tuzoba twimitse Yezu mu mitima, kandi tuzoba twabohotse. Nuko urukundo ruzacagura, ukurekuriranira no gusubiza hamwe, ukugaragaza akanyamuneza pana kuba gikashi gusa. Kumva yuko kanaka nawe azamutse nanje bingirira akanyamuneza, kumva ko kanaka atari imbere mu butumwa nanje niteka kuri jewe. Nuko ubwo bwa kabiri, twimike Yezu mu mitima yacu, hanyuma tube mukuri natwe, tube mukuri umwe wese ku rugero rwiwe. Abana, abagabo, abagore, abasore, inkumi, abadandaza. Nari kuvuga abakomisiyoneri, none narabirukanye wa munsi ntabakihari, abo byaraheze. Abihebeye Imana, abapolisi, abanyapolitike, abakristo twese muri rusangi, abapatiri, imirwi y'ubutumwa. Eka umwe wese tube mukuri, tube mukuri. Iyo ni intangamarara y'inyigisho Yezu, tube mukuri, kuko niko kuzotubohora, kutugira bidegembye. Nimba tuboshwe, tubanze tube mukuri, kuko ikinyoma ucubakiyeko ntaho ushika. Tube mukuri. Mbega none ukuri ni iki? Nico kibazo mpuzeye Pilato yabajije Yesu. None ukuri ni iki? Naje ngaha ku isi kugira ngo shiki ntaho ukuri. Pilato ati none ukuri ni iki? Ubwo nyene akavuga ati akire nimutware, ndumva hasahanje, akire nimutware nkuri imbere. Murumva aca kwihuta, ntiyanarindiriye ngo Yesu yishure. Urumva aho rero bitugira
yaciye abandanye iby'abandanya yavuze ati amubwira ati ukuri ni iki avuze ayo majambo asubira gusohoka ntiyanarindiriye ngo amubwire inyishu urumva bitugoreye atanukurindira ngo amubwire inyishu kangahe yezu tumubaza ikibazo kangahe yezu tumusaba kangahe yezu tumwazambira mugabo tukaja twisohokera ntiturindire ko aduha inyishu turihuta murazi ko imbwa yihuse igaca ivyara ibihumye aha ndibaza yuko iyo Pilato arindira gatoyi yezu yari kumuha inyishu ukunda kuvuga ngo yezu ngo ukuri ni iki ngo ico kibazo ngo na yezu ntiyacishuye mwumvise yari namurindiriye ngo amuhe inyishu mbega ko nagiye gusaba kugira mbohoke none ko nanarindiriye ngo amenyishe ko nashenja muri bya bintu ngo ubomera zose nta wuzura uzokwamakana erega niho turihuta cyane yezu imana hari aho tuvuga ngo twayishize imbere mugabo tukaza twirukanga cyane tukayica imbere tugasanga yasigaye inyuma niyo ngorane Pilato uku kwihuta kwiwe ukuri ni iki rindira kwishure mugabo ngo aca arirukanga cyongera gusohoka amusize nga aho kurindira inyishu twige rero kurindira inyishu ya yezu siko none twige kurindira inyishu ya yezu kandi nizeye yuko muri no misi 3 ntihabura ako azotwongorera cyumenga ndavyiyumvamwo n'igihe mwariko murarinahaza nagumye sinigeze ururimi mu kanwa navugira muri jewe cyumenga nabona abantu bazobohoka muri no misi 3 jewe nta kintu mwumva wege cyane mwege ngira sinzigene mu mezi ahantu mwumva hamota iki mukabutumva ikintu kiyamota muzaba mugwaye amasinezite bace babajana kwa muganga mwese hamwe nimwumva ko hamota ikintu ngaho je ndumva yuko nitwarindira nitwihute nka Pilato yagiye atumvise inyishu nitugire nka Pilato yagiye atumvise inyishu yezu azotubwira icarico ibyo rikabijambo nuko mukunzi mukama uko kuri rero urumva ingere bikurikirana ubwami bwa yezu ukuntu tutegeka kumwimika mu mitima yacu hanyuma tugahamagarirwa ko sanga ari ukuri ariyo cyamuzanye natwe tube mu kuri hanyuma rero uko kuri mu kuba mu kuri bigaragarira hehe mu kugushingira intahe ukuri kandi najya ngo natwe tuba turiko turigana uwo yezu dushingira intahe ukuri mu biki mu kuba abantu nyabantu mu kuba abakristu nyabakristu mu kugendera amabwirizwa kuko niho tuzoba turiko turashingira intahe ukuri no mu kuza turihembuza amasakaramentu rero murazi ko urugendo rubirisha kuya nguko rero uko tuzoba duhimbaje neza umunsi mukuru wa Kristo mwami jewe rero nagomba ndabipfurize mwese yuko uku kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo mwami umuvunyi wa paruwase yacu nuko aha nibaza yuko Patiri yavuze ati abavuye mu yandi maparuwase iyi si paruwase mvyeyi none iyi ni paruwase mvyeyi ni paruwase yacu yatwibarutse yitiriwe Kristo mwami ubwo bwami rero tugende tubusasagaze mu mihani wacu tugende tubusasagaze naho mwibarabara bega hano abamotari baje gabashaka gira bamwe ku kirindiro hajya baje bakeye gira barungitse n'umwe n'abamotari bose tubusasagaze mu kimotari wacu siko none n'abadandaza ngaha bari ngaha tubusasagaze ntajya muri kioski hajya muri galeri siko none apana ibintu byo kuza turashaka gusa gufukama abantu mu nda n'ibindi bigaheze bikagenda neza abanyeshuri muri ngaha mu busasagaze mu ishure sinzi ishure rimwe hari mu bindi bihugu numvise bafashe n'abanyeshuri bagiye kwiba ngabo rero nuko nyene hari mu bindi bihugu atari no hafi ubwo bwami tubusasagaze no mu mashuri biheze bigende neza ubwo bwami tubusasagaze mu mihari no tuzoba duhimbaje umunsi mukuru wa Kristo mwami neza tugire Kristo arakaganza mu mitima yacu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.